Kera cyane harabaye umugabo yitwa Melekisedeki. Yari umwami wa Salemu, akongera akaba umuherezi w'Imana isumba byose. Iyo ni imirimo ibiri itari ikunze guhurira ku muntu umwe, kuba umwami no kuba umuherezi. Reka turabire hamwe uyu mugabo Melekisedeki uwo ari we, ibimuranga. Nitwa igira ubuntu Amihari, murahawe ikaze. Ubundi uyu mugabo Melekisedeki avugwa muri Bibiliya ahantu hatarenze hatatu. Ahantu hambere avugwa ni mu Itanguriro igice cya 14 ku murongo wa 18 gushika kwa 20. Melekisedeki akongera akavugwa muri Zaburi 110 ku murongo wa 4. Ahandi hantu havugwa ni mu Baheburayo igice c'indwi ku murongo wa 3. Aho niho hantu havugwa uyu mugabo Melekisedeki, mushobora kuhisomera muri Bibiliya. Iri zina Melekisedeki yitwa ni izina ry'Igiheburayo, risigura ngo umwami wo gukiranuka, canke rigasigura umwami wanje n'umukiranutsi. Uwo Melekisedeki yari umwami w'i Salemu, ariho ubu bivugwa ko ari Yerusalemu. Akongera akaba umuherezi w'Imana isumba byose. Iyo ni imirimo ibiri itari ikunze guhurira ku muntu umwe, kuko byari bimenyewe ko abami baja guherekeza abaherezi, bakaja gufasha gutanga ibimazi. Ariko we Bibiliya imuvuga ko yari umwami w'i Salemu, akongera akaba umuherezi w'Imana isumba byose. Mu Itanguriro baravuga ukuntu uwo Melekisedeki yahuye na Aburahamu. Ico gihe Aburahamu ntiyari bwamenye Imana, kuko papa wiwe yabaza ibigirwamana. Rero ico gihe Aburahamu yari avuye ku rugamba, avuye kubohoza bene wabo harimo na ba Loti. Ico gihe yahuye na Melekisedeki. Melekisedeki asabira umugisha Aburahamu, ari we yaje guhinduka Aburahamu sekuruza w'abizeye. Ngo ahejeje gusabira umugisha Aburahamu yaciye atanga ikigira 10 c'ivyo yari akuye ku rugamba. Bibiliya ni igitabo gisigura neza ibintu hafi nka byose. Bibiliya ni igitabo kikubwira umuntu, gihita kikubwira ngo yari mwene naka, yakomoka aha, yavutse iki gihe, apfa uyu mwaka. Kurya na kurya ku bantu benshi b'ingenzi bari muri Bibiliya tukeneye kumenya hafi nka bose. Ariko uyu mugabo Melekisedeki nta hantu na hamwe muri Bibiliya hatwereka ngo igisekuru ciwe canke akomoka. Uyu mugabo aratangaje, kuko muri Bibiliya mu Baheburayo igice c'indwi ku murongo wa 3 haravuga ngo uyu Melekisedeki ntagira se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Reka tuyasubiremo. Abaheburayo igice c'indwi umurongo wa 3 haravuga ngo Melekisedeki ntagira se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'iminsi canke iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Murumva ko uyu mugabo Melekisedeki adasanzwe. Iyi yari Kundana TV, tubibutse gukora sabone,